Ndabaramukije mwese mwahisemwo ibiganiro vya televiziyo y'igihugu kazi makuru y'ikirundi twabateguriye zimwe mu ngingo ziyagize nizo zizi kuri uyu wa gatandatu niho hasozegwa igikorane cari kimaze iminsi 3 kibera igitega ku mugwa mukuru wa politike. Igikorane catunganijwe n'umugambwe CNDD FDD. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abacitavye n'abatunganije ayo masengesho. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ngo rigiye kubandanya rishigikira leta y'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu mu gushigikira intumbero y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Bikaba vyavugiwe mu nama yabereye igitega ku bari mu gisata c'amagara y'abantu, abakozi ba OMS n'abandi bafashanya. Kaze mwidonido ryaya makuru. Ndasubiye kubaramutsa muri aya makuru turi kumwe na Kudra Shabani Zeyimana asigura mu rurimi rw'ibimenyetso. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nyigisho yatanze kuri uyu munsi wo gusozera igikorane catunganijwe n'umugambwe CNDD FDD yasavye indongozi guhinduka kugira ngo igihugu gishike kwiterambere. N'inkuru ya Celestin Shimirimana. Munsi wa gatandatu usozera ico gikorane hatanzwe inyigisho ku bagumyabanga. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriendi Kuriyo akaba mu nyigisho ziwe yateye akamo abagumyabanga kuja ku murongo w'imbona kazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060. Ati mu kugira ngo iryo hangiro turishikeko dutegerezwa gutegura umurundi wejo. Umwana akigishwa akiri muto ibijanye n'inyifato y'imbona kazoza. Umwana yubaha intumbero abamukurira bamuhaye, umwana akunda ibikorwa. Akaba yamenyesheje ko mu mugambwe CNDD FDD hari indinganizo bise turerere Uburundi. Reveriendi Kuriyo yateye akamo abagumyabanga bose kuja ku kivi maze imbona kazoza y'igihugu ishikweko. Uyo munsi waranzwe n'inyigisho z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Yagize ati kugira ngo dushike kumbona kazoza y'iterambere ni ngombwa ngo abarundi duhinduke. Ihinduka rihereye ku ndongozi. Icambere kugira igihugu gitera imbere kigira indongozi. Indongozi ziba ingyarya nta kivamwo. Indongozi ni mumenye ko ari umwongere. Hariho indongozi zitwara ibisata vy'ubuhinga bituma abene gihugu batumbereza babona ico bokora neza kikaboneka. Muga hariho n'indongozi zijejwe kurongora abene gihugu, abajejwe intwaro n'abajejwe ibisata vy'ibikorwa. Ubujejwe intwaro n'abanza bimenye utegerezwa kubona ko abantu rongoye bamerewe neza. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu yahimirije abakorera leta haherewe ku ndongozi zitandukanye kuja guteza imbere ku mitumba baturukako, bakunde aho bavukiye, bahubake uburaro n'uburamuko bw'imiryango yabo. Mugiherero kuri uyu wa gatandatu ariho hasozegwa igikorane cari kimaze iminsi 3 kibera igitega ku mugwa mukuru wa politike. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakengurukiye abacitavye n'abatunganije ayo masengesho. Yibukije kandi ko imbono ya kazoza atakibuza Uburundi buzoyishikako mu gihe bufise ibitari bike bihinguwe vyo kwinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu, akavuga nk'inzahabu, amabuye y'agaciro bita marbre, ibizuku n'ibindi. N'inkuru ya Jide irakoze. Uri Imana yaturemeye Burundi bwiza. Nusengwe nuninahazwe nuhezagirwe ku vyiza wakoreye iki gihugu cacu. Uburundi bwacu bwaracunagujwe ariko kubw'ubuntu bwawe twarasubiye turaronka amahoro, turaronka umwidegemvyo. None Mana serukundo dusubiye kwitura mu nyonga zawe kugira ngo tugukengurukire twongere tugusabe. Ico ni gisabisho cyo gusengera igihugu cashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gusozera igikorane catunganijwe n'umugambwe CNDD FDD cari kimaze iminsi 3.
Mu nyigisho zitandukanye zatanzwe, Pastor Johnson Sabimana yavuze ko ijambo ry'Imana ritabesha, rero abantu bose ngo bakwiye gusenga, uretse ko abanyafrika basenga cane ariko arabanebwe, aho usanga umuntu yidoga ko Imana yamuhevye aho gukura amaboko mu mpuzu ngo akore. Yahanuye abarundi gushira amatongo hamwe, gutera imbuto imwe, guterera igihe kimwe, kwimburira hamwe kuko bimaze kuboneka hirya no hino mu gihugu ko bifasha mu kugwiza umwimbu. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yashikirije ko ayo masengesho arakaryo keza ko kwirimbura aho umwe wese ahobahoba kugira ngo yinagure mu kwerekeza imbonakazoza. Aho rero ngo umwe wese abwirizwa kugira uruhara imbonakazoza igatahurwa ubwa mbere mu miryango, kuko n'iterambere ry'igihugu rihera mu miryango rigakwira igihugu cose. Abagumyabanga rero ngo bumvise vyinshi, bahanurwa vyinshi muri ayo masengesho, ngo nibikubite agashi bahindura igihugu kuko bitonasaba imyaka myinshi. Mu ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, yashimiye Imana ku vyiza yakoze muri ayo masengesho, ashimira abitavye n'abatunganije ayo masengesho. Shimira Imana mushobora byose, ndayikorera ubwatsi ku vyiza yadukoreye ngaha muri iki korane c'umugambwe wacu wa CNDD-FDD. Iki gihe ni igihe twabonye ikanguro, Abarundi twikanguye, turabona ijuru ryuguruka kugira ngo agasuzuguro k'ubukene kave ku Burundi. Turabona ijuru ryuguruye kugira ngo amakungu yose atangarire igihugu cy'u Burundi. Ndakengurukiye cyane abaje muri iki korane bose, kuko twahigiye ibitari bike bidukangura, none dutahanye ivyizigiro, kandi ubuza gushabura tagata biraboneka ko Uburundi turi ku ntambwe ishimishije. Ubu rero ikizira nuko tubandanya twidodomba. Ivyo bituma twidodomba ahubwo bitubere nyabuna ibidusunika, ibidutera intege zo gukora cyane. Gutera intambwe rero ngo ni ngombwa kuko Uburundi bufise itunga ridasanzwe nk'inzahabu, amabuye avamwo marbre, ikizuku cohingurwamwo amakara ashobora no gushogwa hanze y'igihugu. Ayo masengesho akaba yarangiye mu kanyamuneza ntangere, abacitavye batamba bongera batarika. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwarakiriye vy'imfatakibanza inyubakwa zubatswe mu ntara ya Kirundo na Ruyigi bifashwe mu mugongo n'ishiramwe Punide. Colonel de Police Gervais Nibizi arongoye Fonike ari nawe yaserukiye umushikiranganje, akaba yasavye abene gihugu kubungabunga izo nyubakwa. Ejide Mbazumutima. Muri komine ya Vumbi bakiriye vy'imfata kibanza inyubako ikigo cyo kwegeranya ubuki hamwe no kubuhingura. Nyuma yo kugenzura iyo nyubakwa nibirimwo, umuyobozi mukuru w'ikigiga Fonike ari nawe yaserukiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, aherekejwe n'izindi ndongozi zo mu ntwaro n'abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu PNUD, yarakeje abanyevumbi, asaba bene koperative zizokoresha inyubakwa kuyifata nk'iyabo. Turabasaba ko kumvuza umutekano muri iyi nyubako atabantu bo kwinjirayo uretse abakozi ba koperative. Mwabonye ko zijya nkono ziba zuguruye kandi abari mu buki, si umuntu wari we wese rero arekuriwe kwinjira ashike hariya. Ibikoresho biri hano ni iyi nyubako, turabasaba ko muzibungabunga mukabigira ibyanyu, mwikure mu kiya kintu cyo kuvuga ngo ni vya leta. Igikorwa nk'ico cabandanije mu ntara ya Ruyigi, aho bishikiye ahubatswe kirahamwe rihingura ifu y'ibigori ikanatonora n'umuceri, aho naho nyene kwari kwirabira uko ivyuma byashizweho bikora, ariko igikorwa cyo kwakira izo nyubakwa kikaba kitabaye era ishirahamwe ryashizeho ivyo vyuma ritari ryitavye, baca bavyungururiza ku wundi munsi. Muri ntara nyene ya Ruyigi barishikiye ahari inyubakwa
z'ishuri ry'imyuga yabisinde. Iryo shuri naryo nyene rikaba ryubatswe ku mfashanyo y'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD bari kumwe n'umunyamabanga ntahegahezwa mu bushikiranganji bw'indero. Indumi yo kugenzura izo nyubakwa bakaba baciye bemeza yuko zakiriwe n'imfata kibanza. Umuyobozi mukuru wa Fonike akaba yahamagariye ubushikiranganji bw'indero gukora ibishoboka kugira ngo iryo shuri rizotange inyigisho z'akanovera. Dusaba umushikiranganji bw'indero bamaze kumva ibisata biri muri iki kibanza mudufashe murabe ibyo bikoresho mbega ibikenewe n'ivyihe kuyabana bazokwiga byo by'umuyaga nkuba bazokwiga bya hoteleri bazokwiga bya bindi k'ibyo bikoresho by'ukuri bikwiye kandi igisabo ndagisubiremo tugomba kubona abigisha babinonosoye. Aho umunyamabanga ntahegahezwa mu bushikiranganji bw'indero nawe akanerezezwa nuko ibisata byose by'igihugu bimaze kumva ko indero atari y'ubushikiranganji gusa. Turabona yuko ibisabo twagiye turashira mu nyandiko ubushikiranganji bwinshi buriko buravyumva. Indero si y'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi gusa, indero iraba igihugu cose. Akaba yijeje abaraho ko ubushikiranganji buzokora ibishoboka byose kugira ngo iryo shure n'iryatanga gukora rizotange ubumenyi bw'akanovera. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ubushakashatsi bwerekana ko guca imikobeko ukayiterako ivyatsi canke gutera ibitoke n'ibindi bitegwa bisasigwa eka mbere n'ibiti vyinshi bigumye isi iyo yari isanzwe ihomagurika igakomera. Ivyo vyashikirijwe ku munsi wa kane na Professeur Severin Nijimbere arongoye igisata cyo kuri kaminuza y'u Burundi gerutse gukora ubushakashatsi kwihomagurika ry'isi mu Burundi hari mu nama yo gushikiriza ivyavuye muri ubwo bushakashatsi no guhanahana ivyiyumviro kucokogwa. Zeno Hatungimana. Inyuma y'ubushakashatsi bwari bumaze imyaka 9 mu ntara za Ngozi na Kayanza kubijanye n'inkukura hamwe no guhomoka kw'isi mu Burundi, kuri uyu wa kane ni igisata ca kaminuza y'u Burundi cyakoze ubwo bushakashatsi cyashira habona ivyo catoye. Muri iyo nama yari maze iminsi 2 kaba yatumiwemwe abegwa n'ico kibazo. Abakoze ubwo bushakashatsi n'abandi bahinga baremeje ko inkukura n'ibihomoka ataragaseseshwa rumuri hano mu Burundi kandi bigatuma hononekara vyinshi. Mu ntumbero yo kubigwanya rero ubwo bushakashatsi bwarerekanye uburyo buza imbere gusumba ubundi. Icambere nuko twese tuvira hamwe tukamenya yuko isi tubanza tukayikingira. Icakabiri nuko tumenya yuko uko isi yirimako niko isi nayo nyene twagwa n'inkukura. Ica gatatu tukamenya yuko turakeneye kurima n'ivyo kugira turonke ivyo dufungura. Mugabo ko turima ngo tuyikingire. Hariho uburyo bwo kumenya ivyo harima. Hahanamye cyane hatere ivyamwa. Hadahanamye gose hace imiserege ku mikobeko. Wongere kuri iyo mikobeko uhatere ivyatsi biyifata bimwe vya kariyandra na za banagras. Hariho n'ibindi n'ibindi. Hanyuma bishoboka warimye ku biterwa bimwe bimwe ubisasire. Ikindi naco gihambaye kugira ufashe isi ubushobozi bwo kwigwanira ntitwagwe nukongereza gushiramwo umwavu w'ikirundi. Hariho rero ibiterwa bimwe bimwe ari ku misozi hanamye bifasha kugabanura inkukura. Aha ni nka vya biterwa vy'ivyamwa. Ibiterwa vy'ivyamwa kandi urabisasira. Kubwa Severin Nijimbere arongoye igisata cakoze ubwo bushakashatsi ngo mu misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura harimwo duce tubangamirwa n'isidagurika ry'isi kuko itagumye, agahanura ko ibikorwa by'uburimyi bihakorerwa byo hagarara bakahatera ibiti vyinshi kugira ngo bikomeze isi. Muyavugwa mu gisata c'amazi mu gihe yaraciye ikiringo c'imyaka 10 ihwaniro ry'abegwa n'amazi isuku n'isukura ritarangura ibikorwa neza. Kuri uyu wa gatanu iryo hwaniro ryanaguwe kandi ngo rigiye gukora ibishoboka kugira abantu bazokoroherwe mu kuronka amazi meza n'isukura. Ivyo nivyashikirijwe na Nestor Girukwishaka umuyobozi mukuru mu gisata c'amazi isuku n'isukura mu bushikiranganji burabubutare mu gihe hari hatunganijwe inama ihuza abo bose bari muri ico gisata. N'inkuru ya Fabien niyo nizigiye.
Iryo hwaniro ry'abasanzwe bakorera mu gisata cy'amazi isuku n'isukura ngo ryari rimaze imyaka ishika 10 ridakora ari naco gituma ubushikiranganje butandukanye bukorera mu bisata vy'amazi isuku n'isukura hamwe n'amashira hamwe yigenga cyo kimwe n'abasanzwe bafasha uburundi bari bakoranye kugira ngo bakomeze iryo hwaniro bakorere hamwe batore umuti urama ku bibazo bihanze ico gisata. Uno munsi twagomvye yuko uwo mugwi usubira gutangura ibikorwa usubira kwicarana ngo uze uraganira kugira ngo turabe yuko ibibazo dufise twobitorera umuti hamwe tuvyigire hamwe tubitorera umuti hamwe ni naho bizoba isoko ryo gushobora kuronsa abene gihugu ivyo bibanza vyiza byo kugira mu isuku n'isukura rikwiriye ribereye ni naho tuzoronka uburyo bwo gushobora kuha amazi meza abene gihugu atangorane habaye akagorane tukicara tukabivugana twese hamwe tukajya tuvugana ikibazo habaye ikibazo tukagitorera umuti hamwe gutyo rero twibaza yuko atawuzosigara inyuma muri uwo mugambi nayo ngo ico gisata c'amazi isuku n'isukura ngo kigiye kwitaho ineza y'abene gihugu bakurikije ya mbono ya leta y'u Burundi. Uno munsi niba turi ku 58 kwijana mu mazi tuba turi ku 28 mu isuku n'isukura dutezwa kugira akarusho kanini dutezwa kugira ingufu nyinshi twese hamwe baba ari abari mu nzego z'igihugu baba ari muri abo bari mu mashira hamwe yikorera utwabo baba ari muri abo bo mu mashira hamwe mpuzamakungu badufasha twese amego dutezwa kuja hamwe dushira ivyiyumviro hamwe hanyuma turabe neza ukundi dushobora gushira hamwe umugambi ubereye wuko muri iyo myaka isigaye mikeyi abene gihugu tuba twaronkeje amazi meza nuko boba bashobora kugira isuku n'isukura bibereye atanu masigaye inyuma. Tubamenyeshe ko abo basanzwe bakorera mu gisata c'amazi isuku n'isukura bemeje ukungene bagiye gukorana n'ibikorwa bagiye kurangurira hamwe kugira bashike kwiterambere rirama. Nabivuze mu ncamake ya makuru ishiramwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ngo rigiye kubandanya rishigikira leta y'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu mu gushigikira intumbero y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ivyo vyashikirijwe ku munsi wa kane mu nama yabereye Igitega kubari mu gisata c'amagara y'abantu abakozi ba OMS n'abandi bafashanya kugira ngo barabe ivyakozwe mu mwaka wa 2023 n'inkuru ya Patrick Giramahoro. Muri iyo nama ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS nabo bafashanya kwari kurabira hamwe ivyaranguwe mu mwaka wa 2023 intambamyi bahuye kugira bigire hamwe ivyokorwa mu gice gikurikira. Na mu ijambo giwe userukira OMS mu Burundi Xavier Crespin amenyesha ko imigambi yose bagiye kurangura izohora yisunga intumbero ya leta y'u Burundi harimo n'ihangiro y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mwaka wa 2060 mu guteza imbere amagara y'abantu n'imibereho myiza y'abantu. Nayo kwizina ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu Isidore Ntiharirizwa amesha ko iyo nama yaje hageze guko ije gushikira intumbero ya leta y'u Burundi mu guteza imbere amagara n'imibereho myiza y'abantu ngo amagara meza ngo niyo mushinge w'iterambere bizonatuma ihangiro rya leta yo mu mwaka wa 2040 gushika mu mwaka wa 2060 ibishikako mu gihe abene gihugu bazoba bafise amagara meza. Inyuma yo kwerekana ibitari bike vyaranguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS mu gisata c'amagara y'abantu n'intambamyi ntizasizwe inyuma atwovuga gushikira ubuvuzi bw'akarorero budakwiye hose cyane mu duce tumwe tw'inyuma y'ibisagara inyubako n'abakozi babinonosoye badakwiye zaruse habaniha zidakwiye hose n'ibindi. Ishirahamwe rero mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ririyemeza kubandanya rikorana neza na leta y'u Burundi kugira bazoteza imbere amagara n'imibereho myiza y'abantu. Muri quartier ya Gasekebuye ni mu gisagara ca Bujumbura haratanguye kwibonekeza abantu bamaze kwandura ikiza ca kolera. Urongo iyo quartier Viviane Kigeme agasaba ishiramwe Regidezo kubaronsa imisi yose amazi kugira ngo birinde ico kiza abene gihugu nabo akabasaba kugira isuku. Tumukurikira. Turakora ku mutumba wa Gasekebuye naho mubona twamaze kwinjiranwa n'ikiza ca kolera aho mu kwezi kwa12 hibonekeje ibura ry'amazi rikomeye cyane muri zone Musaga ndetse no mu ntango z'ukwa mbere aho amazi ataboneka neza. Twarashoboye kuronka kaza abantu bane itariki 12 z'ukwa mbere
abo barashoboye kwakirwa muri Prince baravugwa ico kiza ca korera ku itariki ya 16 twashoboye gutora uwundi umuntu umwe wa korera nawe yarashoboye kuvugwa ino munsi mubona itariki 16 tukaba twatoye uwundi muntu nyene yafashwe n'ico kiza ca korera tugahimiriza abene gihugu ko bo kwijukira isuku tugahimiriza abo bose bafise ibintu bakorera ahantu hari abantu benshi ko boshiraho ubudobo burimo amazi meza n'isabuni ndetse tugasaba Regide zoko yoza iraduha amazi kenshi ko murabona ko umutumba wa Gasekebuye ikiza cakorera cyamaze kwibonekeza muga muri iyi minsi amazi bariko barayaduha neza ariko twosaba ko bokomeza amazi ntasubire gukama mu marobine kuko murabona ko ikiza cakorera cyamaze kutugera guhera itariki 12 z'ukwa mbere gushika itariki munsi ya 26 tugeze ku bantu batandatu bamaze gufatwa n'ico kiza cakorera. Muyavugwa mu makungu mu gihugu c'Ubufaransa naho umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu Gabriel Attere hari ivyo yaraye yemereye abarimyi abo barimyi bo bagashavu karacari kose naho bamwe baciye bugurura amabarabara bari bazibiye amashira hamwe y'abarimyi akomeye muri ico gihugu akaba yahamagariye abanywanyi bayo kubandanya imyerekano aho ni mu gihe basaba ko politike irawu uburimyi yo bimwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Brice Ezako Bandanya imyiyerekano niryo jambo nyamukuru ryashikirijwe n'amashirahamwe akomakomeye y'abarimyi muri rusangi inyuma y'ivyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere. Gabriel Attere mu rugendo yagize ejo inyuma y'umutaga aja kubonana nabo barimyi yamenyesheje ko bagiye gufata mu minwe ikibazo cabo. Uwo mushikiranganje wa mbere ati insiguro ya runo rugendo nuko twafashe ingingo yo kwitwararika uburimyi n'ubworozi kurusha ibindi. Umushikiranganje wa mbere akaba yari yemeye ko leta igiye guheba kuduza amatagisi ku gitoro gikora mu burimyi abemerera kuduza agashumbusho gahabwa aborozi bakozwe ko n'ingwara yateye ibitungwa byabo ongera abemerera kandi ko amahinguriro atatu atakurikije amategeko agenga ibiciro agiye guhanwa atampuwe. Ihuriro ry'amashirahamwe y'abarimyi ryo rikavuga ko ivyo bidakwiye. Arnaud Rousseau arongoye iryo huriro akagira ati twafashe ingingo yo kubandanya tugaragaza agashavu ati ningingo igoye mugabo ikenewe kuko ivyo umushikiranganje wa mbere yashikirije ntabwo ari inyishu ku bibazo byacu byose. Shirahamwe ry'abarimyi bakiri bato naryo nyene rigahamagarira abanywanyi baryo kubandanya imyiyerekano. Urongoye iryo shirahamwe ati abo twavuganye bose kuri telefone birumvikana ko agashavu kakiri kose. N'ihuriro ry'abene gihugu bato bato bakaba bahambije abo barimyi. Naho biruko rero amabarabara amwe yari yazibiwe nk'ibarabara rya 64 ategerezwa kugururwa guhera uno munsi. Agashavu k'abarimyi karabandanya kwibonekeza ku mugane wa Buraya na cane mu gihugu c'Ubirigi aho abarimyi naho nyene bugaye amabarabara amwe gushika ku nyubakwa ikoreramwo ubushikiranganje bw'uburimyi ku mugwa mukuru Bruxelles kugira ngo ibisabo vyabo vyumvigwe. Ivyo basaba rero bikaba arico kimwe n'ivyo bagenzi babo mu Faransa basaba. N'ubu ni nkuru ya Brice Ezako. Vyo kurima vy'abarimyi b'ababirigi vyugaye umupaka ico gihugu gihana n'Ubufaransa. Kurundi ruhande abarimyi b'abafaransa nabo bakabuza imodoka iyo ari yo yose kwinjira mu gihugu c'Ububirigi. Ku mupaka ivyo bihugu bihana uruja n'uruza rukaba gwahagaze ikiringo c'iminota 30. Ivyo bikaba vyakozwe n'abarimyi bo muri ivyo bihugu vyompi kugira ibisabo vyabo vyumvigwe bari hamwe. Uyo agira ati ingorane ntiziri mu gihugu iwacu gusa ni ku mugabane wa Buraya wose. Unona wati tugiye hamwe twokumvigwa n'ingoga. Aho kuri uwo mupaka ivyo bihugu bihana baba abafaransa canke ababirigi bose barazinanye hagati yabo. Uyo mufaransa ati murabona ko atari twebwe twenyene kubona ababirigi baje twese dufise ingorane zimwe. Iyo myiyerekano ikaba yari yateguwe n'abarimyi bo mu buraruko bw'Ubufaransa haraheze iminsi mike abarimyi b'ababirigi nabo bakaba baciye babahamvya. Icegera c'urongoye ihuriro ry'abarimyi bakiri bato mu gihugu c'Ububirigi ati haraheze iminsi hibonekeza ibibazo mu gisata c'uburimyi mugabo ntitwabona ingene turi bwiyegeranye tuje mu mabarabara ntitwabona n'akaryo keza ko guhurira ku mupaka n'abarimyi b'abafaransa atantambamye duhuye nazo tubikoreye hamwe rero ni vyiza cyane.
haba rero mu Bubirigi canke mu Bufaransa abarimyi bavuga ko bafise ingorane zimwe muri kino gihe. Uyo murimyi w'umufaransa ati gutwagwa amasoko n'ibindi bihugu, politike y'uburimyi yategerezwa kuba imwe mugabo itakiri imwe na gato, ingorane zo kutarihwa ni zimwe mu ngorane dusangiye n'abarimyi b'Ababirigi. 90% y'ingorane ziri ahiwacu nabo nyene barazifise iwabo. Abo Bafaransa n'Ababirigi bashobora kuzogira n'iyindi myiyerekano mu misi iza kuko hari ibindi biriko birategurwa na cane cane mu gihugu c'Ububirigi, aho ni mu gihe ico gihugu arico kirongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Aha niho dusozerera amakuru y'ikirundi twari twabateguriye, nkabashimiye mwese mwayakurikiranye, murakoze.